kunama. Kunama ni ikiganiro ca radiyo Isanganiro. Mu nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Ndabaramukije nshuti bakunzi mubandanya gukurikira ibiganiro vya radio Isanganiro. Ndabahaye nikaze muri kino kiyago co kunama. Muti duteramira kuki muri kano kanya neza na neza tuja kurabira hamwe ibijanye n'ingorane ziriko zitegwa muri no minsi n'ihindagurika ry'ibihe aho igisagara ca Bujumbura gisa n'ikigeramiwe n'amazi y'imvura. Mu makartier y'uburaruko aho bita kuwinterekwa muri zone ya Gihosha abanyagihugu babona yata imigaga hagakurikira amazu kugeza aho bamwe zibasenyukira ko baraba ataco bari bukore. Ibihomoka bimwe ziyagurira inzira atacamira ni nkaho bita muri Ceceni mu kinanira ya kabiri aho ni mu bumanuko ntituvuze hamwe ku mabarabara no ku biraro. Imvura nayo ikabisa niyirese muri ano mezi ya Ntwrante kumbure na ndamukiza. Mbega none hamaze gukorwa iki? Hariko hakorwa iki? Bikorwa n'abande canke vyokorwa n'abande? Umwitwarariko kuri bamwe n'abandi wo bumeze gute? Ivyo bihomoka n'imigaga y'isi bisenyura amazu, ibiraro n'amabarabara bizorangizwa n'iki? Ngivyo ibibazo tuja guca hirya no hino kumwe n'abatumire bacu batatu aribo Omer niyo nkuru, umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya amatongo mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta. Ndabaramukije ndabaha nikaze. Ndabaramukije nanje. Commissaire de police Ntwrante arongoye igipolisi kijejwe kugwanya impanuka, arongoye kandi umugambi w'igihugu wo kugwanya amakuba n'impanuka. Kaba ndabivuze nabi uko utariko kumbure muraja kubiyaga neza kurusha. Ndabaramukije ndabaha nikaze. Turi kumwe kandi na Albert Mbonerane n'umuhinga mu bidukikije. Ndabaramukije namwe ndabaha ikaze muri kino kiyago co kunama. Mwaramutse murakoze. Kino kiyago co kunama gihagarariwe na Pacifique Cubahiro. Mu buhinga bw'ivyuma hari Elia Kadogo. Twese hamwe tuti kaze. Ikibazo ca mbere reka ndagitumbereze ku muhinga Albert Mbonerane mu bikurikiranira hagufi. Kino gihe na cane imvura igwa ku rugero rukomeye igahitana ibitari bike vyifashe gute hamwe umuntu agira ati hajya bimeze uku hajya biragendeka? Murakoze. Turavye ibiriko biraba nkuko mwatangwe mu bivuga, ubu isi ihanganye n'ikintu kigoye, ihindagurika ry'ibihe. Hanyuma hari ibintu bibiri vyerekana ivyo bintu. Harashobora kugwa imvura nyinshi ugaca usanga hononekaye ibintu vyinshi, ari amazu, inyubakwa, amabarabara, imirima n'ibintu vyinshi vyononekara. Ugasanga inzuzi zameze zuzuye, nta muntu agishobora kugira ngo uruzi ruca ngaha. Iyo hatabaye imvura nyinshi bimwe bita ngo isegenya, harashobora kuba kubura imvura kwigwa, hakaba ico twokwita nk'ubugaragwa. Nivyo bintu bivyerekana yuko ihindagurika ry'ibihe vyakomeye. Muri hagati na hagati ntiyakibaho. Oya, hagati na hagati hariho. Iyo turavuga ihindagurika ry'ibihe nivyo bibiri, mugabo umuntu acagira ati none hokorwa iki kugira ngo ivyo vyose bigabanuke. Ubonye rero ibihe tugezemo muri kino gihe cane mu gisagara ca Bujumbura, uravye aho igisagara kiri ukaraba imisozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura, y'imvura iguye naho ngaha mu gisagara ca Bujumbura imvura itogwa ikagwa hejuru mu misozi, amazi yose aca atemba aza hehe? Aza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kuko inzuzi dufise zaba Ntahangwa, zaba Kanyosha, Muha, Mugere, izo nzuzi zose zamuka ziva hiyo mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura. Hamugaca usanga rero kubera iyo mvura iri kiragwa ari nyinshi cane, nta kintu categwa kugira ngo ayo mazi agenda anyengetera mu kuzimu azaseruke buke nko vyari kera, kubera ubu vyagiye vyononekara. Inzuzi ugasanga zamaze kwaguka gose kubera ibikorwa by'abantu tugenda turi muko dushatse. Ugasanga amashamba kera yaraharije murambabarira mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1980 niga muri kaminuza, byaranezera kubona hajya hejuru hariho ibiti vyinshi niki. Uno musi turarima tukubaka, muga ntitwibaze yuko iyo mvura nayo ayo mazi akeneye
kunyengetera ngano ubu n'imirima umengira hari imirima irahari mugabo ukuntu bayirima kera barenda kuza barakingira baca imikobeko ni kugira ngo amazi anyengetere mu kuzimu ariko no musanga nk'ahantu hamanuka cyane bararimye iryo imvura iguye iciritwara ugaca usanga rero na yasi iriko iramera nabi hamwe ibyo byose bishikira hehe bishikira mu gisagara ca Bujumbura hanyuma bikaja mu kiyaya ca Tanganyika ejo Tanganyika azosanga nayo amazi yamaze kumera nabi canke yabaye menshi irikira duga bishobora guhitana inzu z'abantu bubatse ku nkengera z'ikiyaya ca Tanganyika kino gihe twavuga yuko urugero rwo gukinga rumeze gute urugero rwo gukinga ikintu cyane twavuga nuko leta ariyo muvyeyi wacu yashizeho amategeko twateza kwisunga kugira turayuko turiko turubahiriza agateka k'ibidukikije aha twavuga itegeko ry'ibidukikije niryo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2000 aha mu gace usanga hari itegeko ry'amashamba niryo mu bihumbi 2013 ha mu gace uja ku itegeko rikingira amatongo mu bihumbi 2011 ryasumye ryo mu gihumbi kimwe amajana 986 ha irishasha ry'amazi ryagiye itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2012 ayo mategeko yose arerekana neza ingene ibidukikije tuvuga isi tuvuga amazi ingene vyarinda kumera kugira ngo umuntu amererwe neza hari ikintu gitangaje ariko ngangira ngo vyanditse neza naho vyanditse neza mugabo hamwe nozaho kubaza mbega wasomye ibinganiki benshi baca babika mu kabati ugasanga bagira ngo leta ntaciri kirakora kandi yaraduhaye ibikoresho hamwe twobikoresha kuva ku mutumba guko nyumba 10 canke mukuru w'umutumba niwe jisho ry'umukuru w'igihugu aho hantu niho yogiza ati ibintu vyifashe gutya ariko no munsi je ndiko ndarangene bimeze harabavuga ngo iryo shamba ryahiye ngo ni rya leta ejo uruzi gwamera gute nguruzi gwaduteye ntiturondere batabaza leta mugani twibaza igituma nawe twateye urwo ruzi kandi rufise nagwo agateka twenda gusonera cyo kimwe na Tanganyika n'indi misozi aha turi Bujumbura mugaha mu umuntu wese yohaguruka bavuze bati hamwe umuntu wese yo kubura imbere ya haba igisagara ca Paris mvuze Paris guko niwo mugane niyuva igisagara ca Paris coba ciza umunsi umwe hamwe umunsi twese tuhaguruka Bujumbura tugakorana bajya bari muri commune Mutimbuzi Isare na Kanyosha ati dufatanye dukingira igisagara ca Bujumbura bazokunguka natwe tunguke hama igihugu gitera imbere kuko nivyasambuka ibarabara ricitse uruzi rukaza rugasatura inzu ayo mafaranga bakoresheje mu kubaka izo nzu wibaza kwangana iki hanyuma tugiye hamwe twagira tuti dukingira izo nzuzi izo mpanuka zigabanuke n'igihugu gitera imbere muga tugiye turagira ngo leta nitugarukireko kandi yaraduhaye amategeko tutariko turakurikiza none uwogira ngo leta ngo irashobora kuza gufasha mugabo natwe nidufashe leta hari tugiye mu ngingo ya kaniteko rikingira ibidukikije rivuga yuko ukingira ibidukikije ni igikorwa cazina muntu wese nta ugira ngo ni cana ngo je ntibindaba gutyo rero uzosanga turiko turagira tuti ivyo kuza turarira ngo ca kirezi cahora kicaje camenetse none twakoze kugira ngo dukingire ico kirezi isi turarima tukarima ariko ico bita kuyikingira nituyikingira kandi simaze kuvuga naho ijwi risharyumvikana gusumba amajwi yacu itegeko rirahari amategeko arahari abajerwe kuyashira mu ngiro barahari turi kumwe rero muri kano kanya muri kino kiyago cyo ku nama numwe mu bajerwe gushira mu ngiro aya mategeko sinzingira ngo sinobambeshe commissaire de police ntemako mujerwe igipolisi kijerwe gukinga impanuka mwebwe ku ruhande rwanyu mu vyifatamwo gute ko amasanganya yoyo umenga ariko hano mu gisagara ca Bujumbura yego murakoze nkuko bivuze kari yabivuze neza ambassadeur Mbonerane muri igihe hariho amasanganya menshi byinshi biterwa n'ihindagurika by'ibihe twaga n'Imana muga muri iyi myaka ikigo ijebukira aba byo gukwirikirana iminsi ku munsi ibintu by'ibirere biratumenyesha twamenya ngene twifata muga murazi iby'ibizi by'imvura biragoye kwirinda muga biradufasha kugira ngo dushobore gukinga muga rero imaze gushika tumaze gushika ngaha amarana nko yayivuze ni ibintu bemeza konona ibintu byinshi cyane
duhereye cane ku nzuzi canke ku makartier amwe atanguye kugira ingorane nkaha kuwinterekwa nkuko mwayivuze aho twasanze umusozi wata imigaga yavuze ati mbega kumenga nitwe tuza gutera iyo misozi atari tuntuze gutera uruzi canke gutera aho hantu hari itekerereje kandi ivyo kuko usanga abantu bagiye kuhubaka batisunze amategeko kandi amategeko yariho uti none mwebwe mujeje kuyakurikiza hakorwa iki nivyo ndi mu bandi mugabo ni mu imbere kuko ndongoye urwego rw'igihugu ruje gukinga ibiza no gutabara mu keci biza n'isibe aha nakamo turiko turatera bose umuntu yumvira agira uruhara tureke kuba abantu irumve ko umuntu wese agira ati buramatari mustanteri mukuru mutumba mbega ahantu bari kwarashinga inzu canke kinaka aharafise uburenganzira canke ntuza ntiyobaza umuhinga kuko haje baje umuhinga nigo kingo bwa mbere amategeko ariho rero vyiza tuyakurikize umwe wese kandi barahimirijwe bihagije ndazi naho murabona ko byabaye imbere ya 2015 ngira ngo baravyibagiye bagasha muri ntuze gusa mu bubati ngira ngo ubushikanganje bujejwe gusubirayo bwasobera aba bashasha batowe kugira ngo basubire bahimirize ibyo twibwira ko amateko yoyo ariho kandi inzego ziriho zikwiye ari gipolisi ari intwaro ari nabandi bose kuko buramatari musanteri afise abantu yokoresha mu wese agira ico akoze kandi byotera imbere haraho umuntu yibaza ati mbega ubwo igipolisi kiraja kiragendera abanyagihugu hajya ahantu kibona gikeka kiti ahantu harashobora kuba impanuka kikababwira kiti nyabuna murakwiye kwifata gutya canke mugenda ari uko impanuka zabaye oye ntitugenda kwera impanuka zabaye yabayeho turagenda nyene tugenda gutabara mugabe igikuru murazi gukinga nivyo byoza imbere bizimbere kandi kuko iyo ukinze utabara byinshi iyo ukinze ubukijije n'ubutunzi bw'igihugu kuko umuntu inzu y'isambutse canke ikiro gisambutse canke ibarabara risambutse murumva ubukijije ari ubutunzi bw'igihugu ubukijije n'ubuzima bw'umuntu cyane cyane dukorera mu gukinga ico kiza ubwa mbere turagenda rero kuko leta yashizeho ubwa mbere inzego zihagije kwego igihugu n'urwego y'intara n'urwego w'ikomine abo bose atwara izo nzego zose bariho kandi bafise abantu batwara mwe wese agatanga agahira raporo kuri mutwara mu ikomine mu ntara kandi barakora mugabo ngahya akakamu nakatewe kandi mugabo ibiza byo urumva haraho biza bisumbirije uko umuntu yaravyiteze mugabo nta muntu atashaka kwibuza mugabo agabanye ubukari amategeko yariho niba ko ari kuyakurikiza mwebwe muraheruka kugendera kuwinterekwa sinzi ko ba omere niyo nkuru mwari kumwe n'aba bahinga kuwinterekwa mwahasanze neza na neza gute Muga kuwinterekwa twavuga kumbure nagace kamwe muri twinshi ego kuwinterekwa nagace kari twese mugabo ni ibintu tutatumenyeye aho umusozi wata imigaga aho umusozi rero byagenze gute twasanze umuntu habaje abahinga abanyene bayobozi bakuru gutunganya by'uburero Mugisagara twasanze karere kigeze kuba mu myaka 60 hacamwo nk'uruzi hama rero amazi harumuka burafudika abantu batakuhubaka kubagurira abantu kuko barondera ahantu hazimbutse nico rero n'iryo kosa ne ubu bavyumve ntitusure kugira tuzaturubaka taronse uburenganzira bw'abahinga babijejwe usanga rero uriko tudubiza mu tusanga rero aho ubaka ntibaciye barabara ntibaciye imivo yo gutwara amazi ayo mazi yose avuye ku mazu aja muri yosi isi rero iremerwa na y'amazu iremerwa n'amazi ishitangura yo kwata imigaga uyatanga kumanuka itwara amazu twagize imana nta muntu yabwasiga ubuzima twari kujanye nabo mu ntwaro inzu zigenda babona zamaze kubomoka inzu zigerekeranye zaragiye twarasabye yuko abantu bohava twajanye n'abantu bari mu ntwaro baserukira musantere wa ntahangwa umushikiranganje ajejwe turi kumwe mu rwego rw'igihugu tuje kwiga twarasabye yuko abantu bohavanwa leta karaba
ariko ibanze birabatiza cyangwa ikabaha kugira ngo bubake ahandi mu gahantu twarakuba dashoboka ikindi twasabye nuko inyubako muri ubwo burere gonze gahagarara kandi tugasaba yuko n'abatarashikirwa barabe ngene butunganya ivy'amazi ava ku nzu kuko batabigize murabona ni ruhande ya Karama mu Karama ni binogo bimvye amakariyere ntibazibira nivyo amasani mbonera yavuze ati mbege ibinogo vyabunye vyasamye nta mategeko yariho none bakoreje kuraba ko batasemereye kugira ngo bazibire ugasanga umuntu yaciye ashinga inzu muri ico kinogo nyene mbege ejo ntikizotemba azoca semera ati leta ngo untabare kandi abigiza bibona ibyo uri mu Karama ko bajeje twaragiye turabona ingingo zihuta no kwanza gukora abantu twarabasabye ati baveho hanyuma barabe n'abasigaye iruhande ko boca batunganya iyo quartier ngabo baragiye bategezwa kandi kugenda bigireyo mbwa nta nitafari batwaye kumbure bibashobokeye bagatwara udusambi ngira ngo baba batomboye Omer niyo nkuru mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta kumenga ibintu bitera bigorana ayo masanganya ku bwanyu namwe mubona ategwa niki murakoze kuri ico kibazo ubwa mbere hoho mbere ko ngira ico mvuze nagomba mbanze nifatanye n'abahuye n'ibyo byabo kuko ntacyo bakoze kibi cyo tuma bahura n'ibyo kandi nongera ndabaremesha sumuhero ivyo ni nkuko buri kuragenda mwibarabara ugatsitara ukavuga ati yari ndatsitaye akandi urababara mugabo hari ikintu tugomba kwibaza ikintu cyose iyo kibaye aro umuvuga butumwa buvuga ati ikintu cyose iyo kibaye no gushimira Imana nivyo nyene none ntiya izo nzu ntizari kubomoka zikabica bakagenda kwizo nzu zabomotse bagasigara reka tubanze dushimira Imana ko abantu bo bariho kuko ivyo dufise y'amatungo imiduga amazu nivyo twarondeye dufise umubiri dufise inguvu dufise bamugira muteni nk'inkebutso oya akari nyuma karahinda oya gusabo no kubaremesha ntihagire ukwihebura bagira kuko igituma to kwihebura nta kosa bakoreye Imana kugira ngo aho bari abariho habomoka icyo ni cyambere kigira kabiri ibyabaye ko byabasize bigatwara ibyo byakozwe n'amaboko yabo navyo nyine naho oye nikirega no kugishimira Imana twe turashima kuko iyo bagenda tuba turi mu marira ibi tuba turabivuga turira abavukanyi twababuze harone yari jambo ryo kubaremesha kuko bibaho rero murabashije ikibazo ciza ati biterwa n'iki bwa mbere hoho hariho ibintu biba kubera kamere urabona uye ntawe javuye ngo numuhinga ngo agomba ngo aharure ngo imvura iza kugwa ku mugoroba iza kuba inganuku ubu rero bigena oya nayo hawumva muri ijebu mu gifaransa nibavuga neza ni prévision météo arashobora no kuvuga ko imvura iza kugwa nigwe cyangwa akavuga kwigwa kwitagwa hakagwa urubura hanyuma rero urumva imvura yaguye akaba ibyago byo oye bigaruka ko rero icagaragaye nuko hagati yango twage turabivuga ubwa mbere hoho je n'ukuri ndashima utwigoro leta yagira kora kandi buryo usomye neza nkuko bage barabivuga buryo Burundi barafise amategeko meza cyane ku buryo tugerageje tugakurikiza icicumi cayo n'ukuri twobona ingorane nk'eyi n'inzego zirakwiye ariko hari amategeko akabaho inzego zirakwiye urumva dukwije byose abantu nabo baraho abanyagihugu basaza turaho twe tukurikiza amategeko araho inzego ziraho rero urumva yaramahoro hanyuma rero ikintu gikomeye yibaza ati none bigoranira ikintu gikomeye aho bigoranira rero niho ngo bayubahiriza barahari burya ntwave wibaza ngo nawe ndakubwiye nabi cyane ndagututse ndagize abarundi burya turi banterumve ko ndashobora kuba ndiko ndigira n'umuduga nkabona umuntu ari karonona kamenya ntibindaba ivyo ni vya leta ugasanga umuntu yemwe ari karapa amabuye ari karimba yimba kura yiwe urabona ajya amabuye bita ngo nayo muruzi yo kubaka kandi nawe ni waronse udufaranga ubwo telefone ujyaza n'amabuye ngo nzanira amabuye yo mu mazi
ayo bantu mu mazi yakuye ni wibaza ko agiye konona ibidukikije ahubwo yashikanye ngo revuga ati imodoka yawe nipfa ngaho ndaguhemba mugabo ndaguhana aya mabuye yakuye igene nyene kawe ahubwo mu amafaranga muramwemba urumva rero ibintu byo kuzamura ibidukikije usanga twese nurusobekerane tubicamo ugakaragara ngo urumva ngo genda nibuye ryo ku musozi siko tubivuga none yarizanye ari kuyi aho hantu mubwiye uti sawura yashika ngamana ndakurije ujuje kunyereka aho yakuye sivyo ari ugasanga ari amategeko yamubwira ati hajya ahantu kuye iki wasubiza ugasanga nibikozo nukaje usanga ibyo byose bibaye biza gutera ingorane ikibabaje nuko usanga bigiye gutera ingorane umuntu atanisho yigeza bikorako ico ni kimwe iki naje dukunda kubona ego nkuko nagenda bivuga si umuhero ika nawe baje si umuhero kandi sinzi ko baronse umwanya wo kujayo abantu barakanye barafite ubwoba barijiriwe we kandi iyo bariko baravuga intu ravyumva uti mbega imwe nogirane umuntu akubwiye ati jewe sigaye impembwa igihumbi sigaye impembwa 2 nafashe ideni none nginzira menetse irabomotse ukaca wishira mu kibanza ciwe hariho nabo twabonye avuga ati jewe ndaza kugwaho inzu yanje guye hari no navuga ati none kamvukanye ugomba wisumva ivyo bihomba ivyo bitafaru ejo uzogura ibindi fayo hari no na kariyeni sinkene gusubira kubona ngaha mugabo yakubwira ati none njahi ugasanga n'ikibazo rero mu bisanzwe aye nuko banza kubaho igikorwa c'ubuntu action humanitaire none habo bantu bakabanza bakahava aha rero jewe wewe ntuzeya umwe wese yogira icaterereye rero tuvuga ngo leta nirabiye byashirika reka twese turashobora guterera nderazi nkubu uye uri ngaha muri studio bavuga ati jewe ndiko ndagirisha iyi mission imiryango ibiri nize ndayifashe urazi ukuntu mukama yo guhezagira gusumba n'amavya turi mu ikarema rero ibi iye birapfa ku bintu byinshi mutagaje turabivuga uri kuraraba abo bantu koko aho hantu aho hari ayo mazu ntiyateguye mbega nyene aho kubaka hameze gute ahataraho kubaka murakoze cyane leta iratanga intumbero y'ukuntu igisagara kizoba kimeze abahinga nabo bo mu gisata kijejwe gutunganya ibisagara nabo bategerezwa kuca baja mu nyuma ku gice bagira ivyigwa ivyo nabonye aho hantu sinzi ko kubera arakazi kenshi canke uko biriko biragenda ntibari bwahashiki ariko ikigaragara nuko umurindi wo kubaka uri kurasiga umurindi wo gutunganya ibisagara hariho nk'umugambi mushasha baherutse gushikiriza bita ngo 2045 werekana ingene igisagara kizogenda caguka kugeza ko kizoba kigeze mu mwaka w'ibihumbi 2045 nkahajya ntihazoba harimwe muho bubaka haje mu gisagara ivyo aho nihajya mugamvuga nahandi ivyo byose biri mu twigororete igira kugira bigende neza urumva ko iyo ubwira uti uze kuza witekanije byose ko ndakubaza kubigaragara naca nugurura igicapu nkasoma nkaraba ni hazoba hameze uko ariko rero saho nagomba kugaruka ahajya ahantu uko byagenze biva kuri byinshi bimwe tuvusanga mu kirundi ndavuga ati gira aho wubahwe hanyuma rero umuntu ari karakora kandi bugende kubera urukundo rw'umuryango abantu baba bafize ati mbege ejo ntakihari reka umuryango ndawusiga ahantu ari naco gituma ubona abantu birukanga reka ndabe ko no kubaka kugira umuryango ndawusige ngaho ibyo byose ni ibintu rero ushira hamwe ugasanga ni imibereho y'ukuntu umuntu yitunganije urumva rero abarundi bitunganije muri ubwo buryo bwo kuvuga ushakura abahose bw'umuryango byarashitse ariko kosa nuko kumbure igihe abo bantu bahagura batabajije neza barabe neza akahise kaho rero kandi nitwori bashirako kuko usanga uwo cumenga tiko tuzibura mu gisebe umuntu ariko arasogota arasogota bijya aye byarabaye biduhicigwa kandi ariko nkaca ngenda ntanga impanuro ko biduhaye ikigwa kuri bo kwibuye riserutse ritaba ricisha isuka bazobaho ibyo no munsi birangiye n'ivyeje bizorangira bazobaho hanyuma rero ico nogenda ntanga kw'impanuro nukuri
tugiye mu by'inyubako byo bavyiza umuntu atihuse kubaka ahantu hadatunganijwe kuko hariho ukuntu ibimenyerewe cyane muri kino gihe ku nkengera aho twita usanga abantu batari bake bita ku nkengera igisagara ugasanga abantu nibo batangura kubaka amazu bakihanira amayira bakihanira amabarabara mugabo kumbure ngira ngo mu bushikiranganje mu mutabe mushobora kuba murimwo ugasanga hamwe byo gutunganya ayo matongo muti aha turahasatuye amabarabara mwebwe mutarabikora aho naho bigenda gute erega ivyo si vyubu ivyo ni byakira nuko bo bariko barashaka kuzana ako kantu umenga nakubuhinga kugiterambere ko guhana amabarabara kandi singa mu Burundi gusa ika ibyo biri mu bisagara byinshi si ni bya Afrika gusa icyo bitarofoburu ya aye abantu sanga bagiye kubaka ku nkengera babyita rofoburu bibaho hanyuma rero gusa twebwe nuko iyi si yacu ibisata vya leta bikazobasanga yo gutunganya bashiraho amatara n'amazi singombwa ari nawe basanga aho biza kuvuga atamwa mubatse siho bomora vugaho yego erega singombwa imisi yose ngo leta ikigenda ivuga ati iheza giro ya erega ni kimwe bamye bavuga ivyigwa bigaragaye kwaho hana abantu bava umuvyeyi avuga ati wamwa ahantu have ni habi ukanka akanywafu karabaho none wibaza ko leta habaye ivyigwa bikagaragara ko nabarya bari mu ruhande mu myaka 10 batavuye amazu azobomoka ubiza bigenda gute barahava ibindi biza gutorwa mu nyuma mugo wakijije ubuzima bw'umuntu barahava ego kuko umuntu wabonye ko hari ikintu kimugeramiye ntugikore urahanwa n'amategeko nk'ubu rero dufata tutimugiye kubyiga mwige n'ahandi hose nk'uko twavuze ceceni twavuze w'interekwa twavuze amabarabara n'ibiraro ingene bigiye kumera nk'ubu muri ko muraja muriga aho abantu bakwiye kubaka aho batokubaka mwasanga hubatswe bidaciye mu mategeko mutigenda icyo cyo kitegerezwa si ukuvuga ngo nigenda oya hari nawe usanga babwira uti kugira ahantu muhabe hakorwa ibi mugabo rero ni kimwe ambasaderi yavuze icyo kwiga icyo bita mu Gifaransa étude d'impact kuko ni bibiri hariho étude d'impact environnemental et social kuko uwo muntu uhamurekeye akagira ingorane urumva socialement nawe ntiwabaye umuntu ni wakoze icyo wategerezwa rero kubijanye n'ubwo guhinga igisata urbanisme naho carengewe koko biragaragara ko ari ngombwa ko hagomba kubaho ibyuga byihuta kugira ngo abantu bamenye bati iki nico gukorwa cyase cyo gukorwa uko rero bikunda kugenda muri make nta kintu giteye ubwoba kihari haba nofata ibi byo gufashanya gita gestion participative erega burya kugira umenye ibintu by'ahantu ukuvugana n'abarya nyene nibo bakubwira ati yamara twibyo twabonye ahantu ameze uko yabivuze mon commissaire n'abantu twasanze bavuze ati ibi bibaye byarabaye no 60 urumva nta vyiguza gukora udafatiye kuri ico hanyuma kandi umaze biragaragara uravye n'isi yaho ukuntu imeze saho kuba none wibaza ko arubuze ngo leta ikajigenda igatunganya gashira amabarabara ugo gwego kugenda rugashira ibarabaraho nabonye byo byarugoye reka nsubire gatoya ku muhinga ambasaderi mbonerane uko kubaka ko abanyagihugu bashobora kubanza bakigira umugambi bonyene bakiyubakira bakagura ama parcelle hanyuma bakubaka hanyuma ejo abantu bakasanga ngo ahantu saho kubaka mwebwe mu bitahura gute mu bihinsiguriye icyo twavuga nuko birateye ubwoba kuko nuko atayivuze neza abantu turakwegwa cyane n'amatongo nitubanze kwiyumvira kazoza turihuta nk'ibi byo kubaka ahantu urumva nkaho kuwinterekwa bakubiye ko mu 1960 hariho uruzi rwahaca n'iki hamaruka zimangana ivyo birashika ugaca usanga ari abantu bagiye kubaka nk'ubu no kubwira ntitanganyika yaruzuye mu mwaka w'1878 8 1878 igihe Livingstone na Stanley bahanira hariya hanyuma ruracereza ikiya kiracereza kigaruka mu 1938
hanyuma kirasubira kiraceza muga muri iyo myaka yose bafata ko cagera hehe reka aho cagirwa nakubwira kubera ko muri ico gihe nta bantu benshi baba ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika hanyuma naco binona hama Tanganyika isubira kugira ati ndagarutse yagarutse mu gihumbi kimwe mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 963 n'amezi atatu yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 kuko mu kwezi kwa kane itariki 21 na 22 z'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe amajana 964 haci haba inama rukokoma ngahi Bujumbura kugira abingene botunganya ibintu kiyaga kiraza kigapfuha kikisubira hariya hirya gatoya muga kigakebura ico gihe rero kwambajije rijya baraja muri Uvira rijya ntiryarengana hanyuma amazi yagarukira nka kuri radio y'u Burundi ijya Avenue du Large yari mu mazi hariya muri za Kibenga hari mu mazi ubu havuganira amazi kandi meza meza hamwe Tanganyika yogaruka atinje kurondera aho nahora ngarukira bizogenda gute nico kibazo ro kihari nk'ubu byashize kuwinterekwa tugiye tuti rero hamwe tubaza turisunga nk'ivyigwa vyagiye birakogwa biri mu tubati hari nk'icigwa cakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 na kaminuza y'u Burundi cerekana yuko rujya ruzigwa ntahangwa aho ruca hameze hatakomeye cyane bavuga yuko batamuntu mu karere ko mu misozi canke mu kiyaya mugabe biva niyo rugenda ruraja hejuru uragenda urukurikira gushaka kuvuga za Mutanga za Kigobe na Nyakabiga hose hameze haroroshe gose aricyo bituma tugira tuti nkuko directeur general je kubivuga umuyobozi mukuru yaje kubivuga nuko turiko turabona ibiriko biraba n'ivyigwa turiko turabona yuko twokwisubirako kugira ngo Tanganyika yoduga hanyuma iyo misozi nayo ikabandanya imanuka none abantu ba mu gisagara ca Bujumbura tuzogira gute ubu nuko twahaguruka mu Gifaransa bavuga mieux vaut prévenir que guérir kugira gukinga bitwara amafaranga mahe gusumba aho tuzoza kuvura abantu bamaze kumerwa nabi inzu zasenyutse amaro yasenyutse hanyuma gacu usanga ro biragoye none muti none twokora iki je nagira mvuge uri kurabona ibiko biraba nuko yihuta ko haba imigambi yo gukingira inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura uhereye muri iyo misozi yahanamiye igisagara ca Bujumbura hanyuma ukuntu bari kubararima uno munsi bapfa kuri misi batarongene hameze baca imikobe kugira ngo iyo mvura naho iba ari nyinshi isanze hari imikobe ko hari imivo ayo mazi aranyengetera akaja mu kuzimu mugabo nitwabona turi mu kuturiho turarima byose biragenda inzu zikagenda hanyuma ikindi naco nuko twokubahiriza amategeko birateye isoni kubona hari amategeko ari ngaho aduha inzira twofata ku neza ya twese ku neza y'abanyagihugu ugasanga ntuko turayubahiriza mpagare ku ngingo ya 5 y'itegeko ry'amazi itubwira ati barundi ntimusire kubaka ku nkengera z'icyaha Tanganyika munsi y'imetero 150 abantu bose baronse ama parcelle hariya twabasaba yuko bosaba leta ati mwe mwaduhaye hariya none raba handi mwodushira niba leta yahatanze ari urbanisme yahatanze hama ku nzuzi nazo turiko turabona ibiriko biraba nazo zikingigwe iteko rivuga yuko tusiga imetero 25 ku ruhande ejo tuhatera ibiti abishamba inzuzi inkombe z'inzuzi zikomere hanyuma nosaba komiseri wacu ari ngaha je ndasabye Nagizimana ko turi kumwe udusabire basubizeho igipolisi cyo gukinga ibidukikije kuko niryo jisho ry'ubushikiranganje bwose ugira bagire bati nyabuna itegeko ritekanye ibi we warirenze none uhanwa gutya kugira abantu abarundi bamenye yuko umukuru w'igihugu amaze gushiraho itegeko twese dufise uruhara kuryubahiriza muga badashize mu polisi kujya ko mibaraba je ndabona bampagaritse twese turahagarara kandi yagize ati ni mubandanye tukabandanya aruguruye hamwe roho ico gipolisi cojaho cyo dufasha byo kuri gufasha
ubushikiranganje na ba mustanteri n'abandi bose kugira bagire bati uyirafise uburenganzira bwo kumpana guko ntakurikije itegeko nawe nta ndabizi naho nzosaba ikigongwe muga ntabuza turarenga amategeko kandi bavuga ngo itegeko rija mu ngiro ku munsi ryashiriwe ko umukono n'umukuru w'igihugu none turiko tugira dute ku neza ya twese rero cyane mu gisagara ca Bujumbura naho mu misozi ihanamiye Bujumbura ntibazoneze ngo nuko ngo twatwawe guko nabazohomba muga tugiye hamwe tugakingira isagara ca Bujumbura niyo misozi yahanamiye isagara ca Bujumbura tugatera ibiti tugaca imikobeko wanashaka rimwe ku munsi wa gatandatu mu kwezi Romere de la Ville agafatanya na musanteri wa Mutimbuzi ati nimuze dukorere hamwe uzosanga mu mwaka uhera twamaze guca imikobeko ikwiye hanyuma ejo amazi azameze neza imisozi ntizosubira kunyerera akabazo gatoya nocishamwe kumbure mushobora kuvuga musongora mu misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura hakorerwa ibintu byinshi barahaba bahubaka amazu baraharima barahimba amabuye hanyuma mu nzuzi nazo zisuka mu gisagara bakahimba amabuye n'umusenyi ivyo bintu bibana gute ntibibana guko urumva hari itegeko ugiye mu itegeko ry'amazi rabitomora neza uwo muntu aza kugira ico bita kuropora barinda kuba bafise uruhusha bakamwerekana azoropora hama kuropora nuko babivanga no kuza kwimba ubutare mu kwimba ubutare ugiye hariya mu misozi urimba ukimba mugana hino bakubwira bati wamaze kwimba ubwo butare aho hantu uhejeje hatunganye neza hasubire kumera neza nkuko hasanze hajya nabo baza kuropora bakubwira bati kuropora so kuza kwimba mugaje birateye ikigongo usanze bariko barimba bafise bijya bikoresho bakoresha aho gufata ivyo uruzi gwazanye nico mu Gifaransa bita curage kuropora bo barimba kugira baronke umusenyi mwinshi cankwe amabuye badandaza nk'ubu uravye ingene kanyosha gwamaze kwaguka sinzi ko ari uruzi cankwe ari intara ukagenda ukaraba nasavye yuko hoba urugendo uja kuri Mutimbuzi ukaraba ingene bariko barimba umunsi umwe nagiye Mutimbuzi uri kuja mu Katumba umunsi umwe nagiye za isaha 9 nsanga umuyaga uri kurahuhuta amazi y'ikaya ca Tanganyika agatemba duga mu ruzi aho uruzi rwo kwinjiye mu kiyaga kubera bamaze kugwimba cyane ucu usanga biteye ikigongo ivyo byose rero birakeneye yuko hojaho itegeko amategeko arahari mugabo tukaraba nyene amategeko kurikizwa hanyuma n'abapolisi nabonye bandika ngo kirazira kugira ibiturire bagakora by'ukuri akazi kabo bizoteza imbere igihugu nabo bavuye bati bwa bundi kakazi dukora karafise ico kamara guko tugiye turacereza gutyo tubona ibintu bihomoka twidogera Imana kandi Imana yaduhaye Burundi igihugu ciza muga turiko cakireze cera gikomeye turiko turakimena ejo bizotugora harageze ko duhaguruka rero twese abanyagihugu gukingira ibidukikije ni kuneza y'umuntu wese sinirabe muga tugiye tuti nitwakingira urya musozi nitwakingira uruzi nitwakingira ikiyaga dukurije amategeko leta yashizeho ejo uzosanga twe turiko turatera imbere nayo magara y'abantu ari kamererwa nabi ababuze aho bariko barabo no munsi usange tugize tuti bwa bundi Burundi ni paradizo Imana yaraduhaye ikiganiro ni ku nama turiko turabira hamwe ibijanye n'ibangamigwa ry'igisagara ca Bujumbura muri kino gihe imvura isigaye igwa ku rugero rusa n'ururenze igahitana amazu mu bice bimwe ikanonona ibiraro n'amabarabara abatumire turi kumwe ni batatu Omer niyo nkuru umuyobozi mukuru ajerwe itunganywa ry'ibisagara Komiseri do Police Ntwrante arongo igipolisi cyo gukinga impanuka hamwe n'umuhinga mu bidukikije Albert Mbonerane reka kumbure dusene basubira gato mu gipolisi kijerwe aho nyene gukinga impanuka mwishimira iki Komiseri Ntemako mwishimira iki muri kahise mu byo mwoba mumaze gukinga yego murakoze mbere ko shika ngaho nagira tuyage mbwira ntuze ambasaderi Mbonerane hariho nico basavye ku gipolisi cyo gukikije yasavye yuko hosubiraho leta yasubizaho igipolisi kijeje ibyo kuraba idukikije je nimba yuko uwo murimo bawuhaye igipolisi kijeje gukinga impanuka kugira ngo bakorere hamwe n'ibisata bya UBPE
n'ibisata vya OBM mu bushikanganje butandukanye bibiri kandi yumvira ko ubwo bushikanganje burabikora bukaca batwikora kugira ngo twubahirize ayo mategeko ari code minier ari code l'environnement ari code ibyo amategeko yose kugira ngo tuze tubisunga kuko niba bavyumva gusumvya mugana twebwe amategeko twayasomye aho rero ku ntara hose hariho ibisata bijeje gukinga impanuka bacakorana n'ibyo bisata bya OBP n'ibisata bya OBM mu bushikanga uko ari gushingana babiri uti rero twishimira iki mu bintu byo gukinga yego bayivuze bagitangura ati leta yaragize akigori yashaho ibintu bitari bike hacaragahaze n'ivyo kubyerekeye uburyo umugabo inzego zozo ziriho gushiga rwego hejuru aho hari urwego rugejwe n'urwego shikiranganje rutwagwa na nyakubahwa mushikira cega cambe c'umukuru w'igihugu aho navuze hakoraniyemwo abashikiranganje bashika 18 ku rwego rero guca mu ngiro imigambi n'ubwo rwego rw'igihugu ruje gukinga impanuka n'utabara mu gihe cy'isibe nariko muvuze ikibazo c'uburyo uburyo nyene bw'amafaranga bukenewe kugira ngo mukinge koko ku buryo burama ubwo buryo nimba atari kinyegezwa burakwiye kugira ngo mushobore gukora biboneka ego ku buryo ntiburakwira ahubwo buracari buke cyane uburyo buracari buke cyane nivyo ku bushikangane butandukanye haje mu wese arakora igikuwa cyo gukinga mugabo hakenewe ikigega kuzosha kigega umugambi uriho turaba kuko ibi byo gukinga bisaba uburyo buhanitse bwo hero cyane mugabo leta ku bushikangane butandukanye iragira umugambi gukinga ibi byo gutera ibiti umugambi wa Burundi urambaye kwambika igihugu biri muri ivyo kuko nkuko yabivuze iyo wambutse igihugu nkaho mu tsude hamagiye ikasi cha Bujumbura uyambitse umurindi amazi azosobora azoshobora kuja kunyengetera kandi niyo si ntizobomagurika cyane ni nk'ivyo rero leta igendera sho umugambi ku mugambi mugabo hakenegwa n'ikigega citigwa ivyo nyene ari cyo gukinga kandi cyo kwishura hamwe habaye ikiza ico rero naho nyene hacaragahaze mugabo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingozi ko ntubundi ko bivuga mu Kirundi nivya ko bizo intambwe irashimishije sinzi ko ico kigega mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta coba kihari kugira ngo habe ugukinga amasanganye mwe nayo omere niyo nkuru muri umuyobozi mukuru murakoze mu bisanzwe mubuze ikigega ni sinzi ko tucumva kumwe ubwa mbere nagombye kuvuga uburyo bw'amafaranga kugira ngo amasanganya mwe nayo turiko turavuga akingwe koko igihugu nticigera kibura amafaranga ico coco mugishire mu mutwe ikigira kabiri naco aho baza ko namaze kwishura yego hanyuma ikigira kabiri nkuko abandi babivuze ni byo twishimira bihari byo twishimira bihari rero ni ibintu twese tubona turishimira ko intwari hari atakajagari mu ntwaro hari dufise intwaro yubatse neza kuva kuri nyene cyo umukuru w'igihugu ushika kuri nyumba 10 ikiro ni ikintu cyo kwishimira kuko tuba dufise uko dukorana tukakora turi hamwe kuko tuba dufise aho twese dutora amategeko nabo tuyaha kandi bakayakira ataguhiga imanga rero cyo ni cyame kigira kabiri nuko hariho nkuko ambasaderi yagira bivuga amategeko kwisunga nibyo kwisunga kugira ngo ibintu bigende neza rero ibyo byose maze kuhaba ibyo ni nguvu kuko naho amahera yoboneka akabaho mu kajagari akabaho mugabo hari akajagari ntaco yoshikako rero ayico ntavuga niki nuko tutaravye jewe tutaravye ngo igipolisi tutaravye mwene igihugu twese tuje hamwe tugaba umwe hageze ico gukinga tukavyumva kumwe rero muri byo gukinga ni nuki navuze yuko dukwiye nimba tubonye umuntu ari karubaka ahantu atari umwe utwomubwira uti kiretse ko ivyo iri kurakora byo kwica umuryango wawe
turabona ko biriko bironona bishobora kwica ni n'abandi bantu hagarika ukishiramwo koko iki cyuko bavuga bati umunyagihugu ico ni nk'igito ukishira kuri umwene gihugu ukishiramo ko ari wewe ivyo bica bihira kuko n'ubundi ninagoma mvugane komisere Nemakara bibona kuko ni watwara igipolisi kijejwe gukingira ibidukikije ukarika wawunda konona ndatuzorika kandi sinzi ko bitanako sinzi ko munda kumva cyane byo ambassadeur avuga we wavuga ati nibishoboka ko jewe canke urumwe uzoza gukingira abantu miliyoni 10 ni ngombwa ko twese dushira ingufu hamwe ikintu cyose naho hazoba mu rukino rw'umupira w'amaguru n'abantu 11 badashize hamwe nibikunda bica wimviza abantu 11 bari mu kibuga badashize hamwe bikanga abantu miliyoni zingahe mu byo kunda guta rero tufate ko ubumwe bwatwe bw'abarundi zibarizo nguvu ziwacu ibindi biriko kuko tugiye turaraba ngo ikindi cyakozwe ikindi kintu cyakozwe usanga twese turi mu makosa kuko urasanga umenga igisata cy'ubuhinga nticyakoze icyo cyategerezwa ubwo nawe uravye higira urashobora gusanga umenga abaje intwara naco bakoze rero nikiba ari igihe cyo gutana ko ibi nabiriya ahubwo n'igihe cyo gushinga uvu hamwe nizo nguvu dufise nkavuga nti kandi birashoboka twari kubijanye n'uburyo butangwa mu bisata bitandukanye kugira ngo hakingwe impanuka sinzi yuko hari umwihwezo ambassadeur Mbonerane Albert yogira mukagirwa ko mugatanga n'inyishu ibereye kugira ngo amasanganya nkayo ategwa n'imyuzurira y'imvura ahere natahira gabanuke uburyo buzova ubwa mbere yuko twategereye yuko gukingira ibidukikije nico Imana idusaba Imana itubwira ati nguyu murima wa Edene ni murime ariko muwukingire no munsi turarima gusa nosaba yuko abarundi tuhaguruka tukagira tuti isi turayikeneye nayo iradukeneye nuko Papa Benoit wa 16 bivuga isi ratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tugomba kubaho hanyuma hari wahora twara igihugu ca leta zunze za Amerika yitwa Obama niwe avuga ati together yes we can twese tugiye hamwe nkuko ayivuze byose birashoboka ikibazo dufise nuko hariho impanuka ziriko ziraba none twogira kugira ngo izo mpanuka zigabanuke dukingire ibidukikije nuko mwese yotegera ati yuko afise uruhara yogira hanyuma cyungaruka ko cyane nuko ayo mategeko leta yashizeho yaduhaye ugira atubera ibikoresho nuko twohaguruka tukayasoma ejo ntizisubire kuza tugira ngo uruzi rwaduteye natwe twaruteye icya caduteye kandi twagiteye kandi gifise agateka iyo misozi nayo tuyikingire gutyo uzosanga igisagara ca Bujumbura gisubiye kuba neza atakwamana ubwoba ngo ejo imisozi zosenyuka niyasenyuka nabarugurishura kubamanukana none ndazo yungutse nta numwe ariko twohaguruka kuva no munsi dutegere yuko n'abanyumba 10 n'abashefu wa zone mustanteri uramatari yuko hajya mu ntara ibiri kubera ko byose biraba twebwe kandi twatoye kugira ngo turabe neza y'abanyagihugu nabo ntari ikintu kinaniye ndi mustanteri ndafise buramatari hariho directeur general ngaha hari umushikiranganje ntera kamati ariko mwoza kuraba iriko biraba ngaha abashinzwe igipolisi cyo gukinga ibiriko biratubera ko nabo bazi bagira mugato nitwacereza ntagire ico tubabwira ni yasi turiko turazimanya twebwe nyene ucu usange no mengo turiko turondera kuyahura kandi Imana yaduhaye nuko benshi batabizi Burundi ni paradis mugabo turiko turafyinata gose hageze ko duhaguruka kugira ngo uburundi bwacu busore kuba bwa Burundi kera bwatembamwo amata n'ubuki murakoze sinzi nk'uruhara mbega uruhara rusumba na gute ku bategetsi ku batware n'abatwagwa ku sinzi reka ndaguha karorero none jewe ndi ngaha mba mu Gihosha nzomenya gute ibiri kubera mu kuruzi rwa Kanyosha atari yomba muga mustanteri wo mu Kanyosha wa chef dozene mu Kanyosha mu nyumba kumaje kumubwira ati nkiyo byahise kuwinterekwa none babimenye gute
ninde yavuze yuko abantu bari baramererwa nabi kuwinterekwa ni uki none batoza bagira bati ku munsi wa mbere turagize inama kwa mustanteri reka tumubwire ingene ibidukikije byifashe hajya mu karere iwacu kujya bavuga amashuri bavuga amagara y'abantu nico c'amazi imvura igwasanga hari ahantu atamuvo uhari atamugende uhari none twokora iki ngo tuje hamwe naho uburyo butoboneka dufata isuka duce batweretse aho ayo mazi yotemba ca uzosanga turiho turabikora mugani twaguma twinumiye gusa ngo imvura yaguye ejo yahise izogaruka nta na kimwe turiko turakora duhereye rero hasi ku mutumba tukaja muri zone tukaja mu ikomine uzosanga byose biriko biratungana kuko mustanteri niwe jisho ry'umukuru w'igihugu hajya mu ikomine atavuze ati nyabura ni mu ntabare ejo bizogorana niyagira ati nimuze murangire ibyo twakoze tunezerwe bizoduhimbara twese komiseri Ntemako murungana canke murahinyuza uruhara rwa bamwe n'abandi hakorwa iki kugira ngo haboneke inyishu irama yabivuze neza ico no kongera ko kwera mwunganya niki murumva iki byo gukingira ibidukikije ucumenga n'ibintu bishasha mugabo byatsa kwa byaramyeho ubu rero no guhimiriza cane cane duhereye kugwaruka mu mashuri yuko boshira ikibazo cyo gukingira ibidukikije cyo gwanya gukingira ibiza mu mashuri bikigishwa umwana agakura adicarico ibyo gukinga ibiza no gukingira ibidukikije akamenya akamaro k'igiti akamenya akamaro k'isi iki naco ni nkuko ukujya umugambi umuntu agire umugambi w'iterambere mu ikomine mu province mu gihugu mu migambi yose igirwa yuko boshira mu migambi yabo ikintu cyo gukinga ibiza bagira ati dusheho ikigega mu ikomine na makeya bagira ati naho twari menshi mugabo bibe mu ntuze kujya umuntu agira assurance y'ikintu y'imodoka canke y'inzu bagira ati mbega sinoshiraho ikigega cyo gukinga ko twavuze ukinze ukiza byinshi kuko muyaze gusambuka utanga menshi cyane kugira ngo usubire kuvyubaka byiza rero kuva ku ikomine uretse ko mu gihugu ho n'itegeko yuko hoba ikigega hakiri kare kugira umuntu agira assurance ikintu kugira ngo umuntu yumve jewe iki kintu nubatse inzu nubake ngira nti nshireho n'izi modoka za kizimyamwoto nigisha abantu nihagira impanuka uburyo buboneka kuza gutabara ni nk'ivyo rero donc byatangwe n'ivyo leta mugabo nuko byahacagahaze mugabo bandanye kandi bagire akigoro gasombirije kuvyahura omere niyo nkuru harakajambo mushikiriza turiko turasozera eka naho twashaka tukigumira aha kuko ibyo kuvuga biriho ariko kugira ngo haboneke inyishu irama kuri ico kibazo simbere nka wa mwana muri ca gisonga avuga ati yewe bayagura bazagiza none ko byose babivuze igikomeye muri byose wumvise ibyo bagiye baravuga no gushira inguvu hamwe gushira inguvu hamwe hanyuma byose tukabigira ibyacu ibyo byose tubona bishobora gutera ingorane mu abantu n'ibintu tukabigira ibyacu kuko nitutabigira ibyacu umusozi ubomotse kubera twasamaye uzotubomokerako uzotubomokana si uwo musozi si twebwe twese uzosanga twiryamiye hehe mu kiyaga namye ndabuheruka muri Irani ho ivyabaye hamwe byaba mu Burundi two kwibaza tuti nimba ari umuhero ho umuvo wazananye mwibarabara canke muri Mozambique oya vuba muri Irani apanavye byo muri Mozambique uzana na mwibarabara abashoferi ariko bitwarira imiduga nawe ucura bafasha nimba sinzi ko babonye ko igitora ari gike uratwara imiduga abantu barapfa barahera rero aye mvuga nti dushira inguvu hamwe ibisigaye tuzobona ko ari nyisho naho tugiye turavuga ngo mu gipolisi bakore abanaka bakore ukamenga twebwe tujejwe kukontorora
hariho abantu uzova mu mibereho yaba ari karavuga umenga afise muri we kukontorora mission d'observatoire ko banaka bari ko babikora ko cyo gutariko wamubaza ati urashoboye iki ngoya ngo nivyo nabonye ngo nabonye hoko gwiki wamubaza ati umaze gukora iki ngoya ngo rabicokogwa abantu rero tuve muri ivyo twese tubigire iby'iwacu dushira ingufu hamwe igisigaye n'ukuri tuzobona ko ari nyinshi murakoze Omeri niyo nkuru muri umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta ndabakengurukiye ku ntererano yanyu ku ntererano zanyu muri kino kiyago cyo kunama ndabakengurukiye nanje Komisere Ntemako Antoine murongoye igipolisi kijejwe gukinga impanuka ndabakengurukiye ku ntererano zanyu muri kino kiyago yego ndabashimiye cyane kandi nyibira yuko akamo mwateye duteye bose abene igihugu ku nzego zitandukanye bumve yuko hari ico bakeneye kwikebuka kugira ngo bakore gusumbya amategeko akurikizwe barabe ko bukingira ibidukikije dukinge hakiri kare bitaronekana cyane Ambassadeur Albert Mbonerane mu muhinga turabashimiye namwe ku kuntu mwihanganye mukashima guterera muri kino kiyago cyo kunama turabashimiye natwe dusaba yuko abarundi bose bokumva ibitiriko turavuga bagahaguruka kugira ngo dukingire ibidukikije ko n'inzu rusangi umwe wese azobona ico yungutse na cyane cyane ugwaruka rwacu riko ruribaruka ikiyago cyo kunama cuno munsi kigarukiye ngaha ndabashimiye mwebwe mwese twari duteramanye nkabibutsa ko twari ko turabira hamwe ibijanye n'igeramigwa ry'igisagara ca Bujumbura biturutse ku mazi y'imvura muri kino gihe mu buhinga bw'ivyuma hari Elia Kadogo Pacifique Cubahiro niwe yaragihagarariye kuri micro mwari kumwe na Leonce bitariho ibihe vyiza hose muherereye naho butaha Thank you.